Seri koko. Sulley. Kuki utansigiye amahera ya ratio? Ratio gutega ntuzi. Urakinye jenze ndaja gusaba ratio muhira. None kibazo. Nigende umugabo ndi ngaho. None kibazo kiri. Jese mbona ari ngorane yo kugira mama wawe agukopesha ibintu bitatu. Kubera ko mariage yaradukomvye ngaha muri ino nzu n'ubugesera. Yarakonsomye amafaranga agera plus de 10 millions. Nk'ubu je ngiye kuraba ujya mu cameraman yadukame. Yambye yuko ngomba rya CD hakiri kare. Nawe uva gute we? Je ndumva ko bizonanira je ebana. Sinumva yuko jewe indwi imwe natokora mariage tukaja dupigika kuunye. None umva tuzoca tubigenza gute? Siko wo pambana mu nzira zose zishoboka turabe ko turya saa sita nabindi. Narumiyo jewe ibintu sinzovyihanganira kabisa. Ndumva narengewe. Indwi imwe tuvugiza mariage. None wani wabonye ibaze uraza amadeni ho nyene. Uraza amadeni mfise ubu. Visa amadeni kirenga kubera guse mariage. Sinzovyihanganira kabisa. Ndabona ko bizondengera. Mariage yatwaye haje uburyo bwinshi. Plus de 10 millions n'amafaranga n'Uburundi buntu burenga. None uruhaye ibya mariage. Twatuma tukora mariage iba yabaye kugira ngo turonke ibyo dufungura. Wowe niwe wavuze tukeneye mariage VIP twarayikoze urabona ko namukubisa hasi Philip. Waramukubisa hasi kwe nabibonye. Urumva rero were uvyihanganire siko. Wowe urabe nkimbuku urondera umukubi uvange n'umusoma bihere biheze siko. Gusa ubikore. Je nta kundi ndi bubigenze. Siko none. Ndabona ubuzima buzonanira. Umukubi jewe. Genda wihangana umukubisi imfungurwa mu zindi. Nakundi. Genda. Simbona mwana wo kwishura. Genda kabisa ubigire. Yo sara tubwiza wamanye yo imisozi biyaya n'ibiyaga bigutase urumutima wa Afrika zogukunda gushika gufa Burundi bwacu Afrika busi nikandabiri yindi nayo yindi ke baita Silvestre Chiza ashini yo mama we yo Tendo ndaguha iki mutuyama amaboko muri gwera katabo mwana se zore chubiza nangere se Burundi ya angwise bu mukotata tata ya saruwe voilà. Utaboneka ngunda guhiga muri quartier ndakubura man mo akazi ni keshi man jewe burya umaniruka n'ubuzima nyene urabizi nanje nyene ko nicara nyene umunsi no kwiruka yego kwe kwiruka none amakuru y'imisi nawe bisaba vraiment yego kwese nyinshi kwe ashimaze imisi ndakurondera urumva je singorane wa Mungu Dr Sulley namuguranya amahera kurujya rubanza rwiwe ya mariage yaje avuga yuko urubanza rwawe azorushira hasi ashaka urubanza rwiwe ruzobugwa amateka araza ndafata amahera yanje ndikokora $100 ndayamuha ati ban ikiringo rero twahaye kuko yari yambwiye yuko inyuma ya mariage ariho azoca ayama
mugabo ikiringo twahaye arenze ko amezi 3. urazi rero nanje nabwire dufise ikibazo kimwe je nanje ahubwo amahera sinenze ko ashaka kuyakoresha kuri mariage jeho wowe uri kuvuga ko amahera make je namuguranye wisami danku wisamire yose yaramenze none kumbe yagenda ashaka ngo aze kumpinza kuri mariage yiwe ku mahera ndamuguranye je sinarinzi rero ko ntuze objectif afise kumbe nawe yagutwara amahera nkayo yose jewe yarayantwaye n'ubu numva menga nasaze nta kuntu ntarayamwishuza nta kuntu ntamurondera namubuze eske ayo mahera turazi neza ko azoyaturiha azoyari yakuye he afise objectif nyabaki azoyaturiha nyene icyo mbona cyo gukora tumutware mu butungane kuko imbere y'ubutungane niho bazodutunganyiriza icyo ni cyumviro ciza dutegura umunsi rero inkoko niyo ngoma ejo nyene nukubikwakwanya nyene tugenda tumutwara imbere y'ubutungane aho ni sawa bre tuzogenda tumwijanye turabe badutunga oya ahubwo tuzogenda sangapi tugikore nyene neza nyene maka atwishyura amahera ejo nzoza kuguhitana 2:00 z'agatondo nego vraiment tumutaburiye kuko ntivyumvikana oya kweli abantu bakora ibintu batanje kwiyumvira mu mutwe ngo bashaka ngo mariage yo kurutisha abandi ataba bafite amahera reka ahubwo ngenda kibwire na madame wanje ejo 2:00 sawa wowe tuzoca tugira sawa tuyazine sawa we ntacyo nzosubira sawa Sulley ndiko magara nde urukurigira umusano ushaka kurusha fizo na satbi wewe wewe karakaragaye uguma wicaye ngaha onya wewe ntuzi ko je nkeneye kwambara nkeneye kujya neza umvirize nakubwire narushe jewe bingeze aha wavyumvise bingeza wowe no kuma wicaye ngaha abandi bakwarunda rasiyo hariya urakenye jenze ndaza kusabura umuhira je ibyo ndya jewe umviriza nakubwira ikintu ntacyo numvira ikintu narushe rabangana n'impuzu zabaye kubera wewe hariho umunsi mpuzamakungu wahariho umukenyezi ubwo bukenyezi rero superwoman nukuvuga yuko ubu umugabo atagiye ku kivu umugore araja ku kivu kubera wanzanye jewe uza kumucupisha ngaha muri igisagara baba baranyitwengera je none wewe superwoman nisiki umviriza ndakubwire ibyo ama superwoman biragusha jewe umviriza ndambara ndakanuze kakankawukira kagapau kukuunya Mugende mugara wasure none ushaka ikintu cyose kugira wigirana ugira urushara soti binafizo uri umusani wahe wewe uri umusani wahe ubu nkeneye kujya neza ibyo biraga bya kirundo narusha abandi baguma baga inyama numva gusa isosi mu mihana y'abandi umviriza mpaga isosi ishongo none ushaka kugwara cyangwa njya kirundo ushaka kugwara n'abanyakanu zatana bamesa unshira none ushaka kugwara vyagute iya miso umviriza sule je nzanye kuneseza ngaha wavyumvise niwanzanye kuneseza ngaha umva byakunaniye baba unanambia nshika mizigo naenda ubwo busani bw'iwawe nabuhaze ubwo barukunaniye mu misinike ubwo busani bw'iwawe nabuhaze baba nahaze ubwo busani nuko bakutaba pocket gusa wirenganira gusa bakubona ko uri umustar uri fizo uri satbi wewe uri giki kuribo umvereza na ugibarushe revo wewe none urashaka iki shaka iki uno musi nkeneye kujya neza nkuko wankuye muhira uzinge nafungura wavyumvise aho rero nko kuntu mu muzi wibuye uko inyama ngaha muri ino nzu numuziro ayo mahera yo ikiro kimwe cy'ibihumbi 10 2000 francs urumva rero wabonye jewe ko ivyo biharage ariyo ratio kuva mu gitondo ubwo bugari aribwo barasyo utazi no kunshanje basumbye ati sheri teka muceri ubwo bugari asumviriza se ukeneye guhoma estoma yarahomotse na problème je ndaza kugenda kwa mutamu no munsi ndabe yuko yo basi ni biro 20 basi aya maboko yiwe wayaya ntakora ntiyokora none usaba uyende hari ukagira nkona songonoza nayo kurabo kuntu nori hajya madini yari mu gakese hajya mu ivyo bindi rero je sinumva yuko biri très important jewe mbure asomo mbure iconja ufise amahera muri kese baba no musi mvana numvana hangeneye kujya neza
uno munsi kirabaye ngoma no munsi kabisa waguhenze yaraguhenze ivyo kwa Mutama kurongora mu bwoko utazi ivyo kwa Mutama rutazi birasa uno munsi nkene kurya inyama ivyo biharage je sindi muri interna no bahera ibiharage kuva kuwambe wefungurura ngaha basi siko njewe ngende kwa Mutama ame basi Mutama kubera ni watwubakiye ni watwubakiye Mutama so natwubakiye kana mubwire papa basi umva nyewe kandi rero sure je urabona ko menga je ndikunda uno munsi byavuye guhiga ivyanje byavuye guhiga umva yaruka uza kumeza amahaje nda gusuma ntibishoboka ko je ushira amakese munuze je mbura ngo ngugena kwishwe byo wishwa je mbuze ivyo ndya nigikunda Nashitse hewe nashitse nihari ni sawa hewe ivyo no musi birangora kujera buri musi yonje sihari no kuvuga iki hoya no kuri turazi ko dupanze umushinga nabanje ejo mwijyo narabimubwiye n'ukuri no kuvuga iyo buri musi yonje abazi ko ndibuze nyishura mama nukuri ko imana ndayizi sivyo umviriza igihe nayubaka twari kumwe mama nukuri mwarancanze niko navuga igihe yamvuna mwarancanze itafari shaje yabwiye bunyaje mpeje kumubwiye mwarancanze bati ndikukubaza mwarancanze itafari dore basi nindi ubwo mwese ko nabuhaze sivyo none je njya amazi erega nayubatse kugira ngo ingaburire inyambike iyi telefone ishiramo ayo menyo yawe igihe waza waminagaje mugira cortege ndende wambaye ugenda umenga umwamikazi mugira ibintu ngira ngo isi n'ijuru mwabifashe n'ibyo wanyu ubunyene sasa nkatira banani hama nimwamara amezi abiri nawe bizogenda gute twihanganire ba kwihangana ntako ngifise sivyo igihe mwagira ibikori nkamwereka abantu ko mufise amahera kwari ukwigira mu ipampu nyure bababone mwibarabara munzu yiwanje suko rero mudakeneye kundira hanze muhamagare ntawe uhari nimba adahari ndamwigire ndinjira muzi kumwitorera ninjire yemerera ninjire uno munsi rero simvaha aha adahari basi karibu mu nzu ndinjira ndamwitorera je wenyene karibu basi bicare mu nzu niba mwarancanze turabimenyera ndinjira ndamwitorera aho nyene ndinjira ndamwitorera ntamusanze yo nawe turararana mu cyumba no munsi ku gitanda kimwe umbwira iki hora minagaje rero ngo inzu ahubwo mbwira ngo yarakubwiye ko ari yiwiwe oya nuko tubaze ko dupanze no kuba nimba mubizi none ubu rero wabonye ko ndi kijuju ubaza ko igihe naje ivyo mwariko muravuga ntabumva sivyo? Wewe ndio unataka hatari.
Sihari. Sawa. Hap this. Sihuri. Oya, ingo rero, ingo. Hagarara. Ndekera umugabo yo manayo. Ndekera umugabo kurutimana. Jazi nabonye ngene. Sihari. Nwamwe ko dahari. Mbiriza. Dedemba numve rero. Njewe yakubwiye ko atariwe ndi jewe. Nari njyamye. Aho ahubwo se waruri. Warujyame mu ngo wubatse. Mbiriza. Nyishura warujyame mu ngo wubatse. Nagiye utanta mu rugira ubugeni burebure. Waruziko nayikugana. Nyishura jenere amahera shirira. Mbiriza. Shirira hano amatwi ndafite. Amahera yawe uzobura yaronka turarondera. Turiko turayarondera. Mushaka ko Mushaka kumfata nabi. Reka umviriza. Nayubaka. Urazi ubuzima nacemo ngora ndayubaka. Urazi ibyo nacemo ngora ndayubaka. Sikiburumburi. Mvuze mpereza amahera hanje. Kandi kumviriza. Tugenda ku komine rero. Sivyo? Komine kubera iki? Ubwire. Kubera iki? Kuba turaturya Mvuze. Hora. Naco nakubajije. Wewe wambye kwa dahari. Ubu rero mvugana none apangishije. Mana nyimba yarabahaye mukagira turazi rero wa mugabo reka kumfata nabi rero wenda barakuwe telefone nyina wawe bwa ndiri umuhimbiri yakobuko ni akurihirinze yandi hirinze kana waze mufata ivyo rero inde nyina wiwe aze mufata naze nimba rancanze naze nyaruka hano ubu rero we rekura kwanza iryo dirisha urazi be yajya umviriza reka kudufata nabi mabuje reka kudufata sinagufashe nabi je nkene amahera zirako twese tudofata hereza ivyo kwisigana no wewe waruziko ntazobisiga umviriza igihe navyo bakana ko ntazobisiga umviriza je sindi mu musigiti nga reka basi twumvira urukora mawayiza none nivyo wivye none nivyo wahutivye mpereza umviriza rero mpereza shirira Fatino telefone. Telefone naye ndayifise isumbi agaciri wawe. Ni telefone iwe yifate siko. Reka tumuhi telefone ayifa. Wa mugabo. Ujya kuka kioske basi tuzomuheza ry'amahera abantu. Uvuze nti wa mugore uhore. Wewe wambwiye ko adahari. Nari njyamye. Wasore wacyujyama waciye. Yaciye ari kuri umuryango w'inyuma ariko. W'inyuma. Yore se ndabije uwesiko. Nirimo kabirenza. Sihari. Umunyegeza ukanengo niyo. Abo nirakubwiye ko yari yakubakiye. Kare kamera gato. Igihe wari wigira VIP abantu bose bakubona. Wari ikibazo. We Fatino telefone. Telefone ntayo nkeneye. Sibyo wa mugabo we. Icyo nkeneye ni amafaranga yanje. Asi rero amafaranga uzuza kuyatura twayaronse. Kubu ntayo dufise. Nyumviriza. Mugena yubaka ntitwayubakanye. Sivyo? Warancanze. Telefone sha nyishura warancanze. Uramusiri kwa kangahe? Namusi turi kwa kane. Mbe kugugumiza. Siniko ndakugumizwa. Erega uri kuraduka ngaho. Igihe naguhereza inzu yanje wihagara wipaye unyabaza ngo cyanje mu boss, cyafise amafaranga, cyayi bikireke, ndiko ndakabanza sindibi. Umviriza. Turi kwa Mungu, turi kwa kabiri, turi kwa kangahe? Turi kwa kane. Kwa kane. Kwa Mungu nzoba ndi hano kuguru kwanje kuzoba guhagaze. Aha. Uri kurumva? Uri kuranyumva? Yego. Uri kuranyumva? Nakumvise ntayabonye. Wa mugore we. Ntayabonye amahera yanje. Wewe n'umugabo wawe muzomenya ko nera canke nirabura. Ngene basa. Wababona mwibarabara muri abantu. Ariko nakubwiye gupangira bagashishika. Batazi ngorane. Umviriza abana naho rero uze ufumumbwira basi na wawe nafise inzu hajya pangisha hajya mu kibito aduhinzu hajya tubemo none nzega ngaho uguma gusubira nuze wese nawe washasi mariage ya VIP none nk'ubuyonje mahera nakura mariage ya VIP aha mugisagara no kumenya ko narongowe ariko nawe baramenye ko warongowe uzoburi hanze nakigosha avugiwe umuntu mwapangiye none natwe twarabisize muhira reka kumvuruga genda nawe nyene kandi ayo mahera uzozana 75 nanjye nzana 75 izo muzamyigirisha gusa muza mushoye ngo ibidagusa mushongora gusibida abagore gusa muhama mugatamuza kutubizuguye jenga aha nafadise pi basha aha turasohoka
iyi turayisohoka kabisa